nka Yesu raba afasha nk'umuntu akamusiga ivyondo ku maso cyangwa akamusiga utundo ku matwi sivyo umenga ibintu bizarre muga kubera biri spirituel bijya nyene biri mu buzima so bijya nduru nyene umenga ni nduru gusa ngo yumvirije wi expose kuko ayumvirize ari ibintu bisohoka kubera si nduru gusa ifo kusubira ka returning back hariya ukiga ijambo neza kugira ugume uronka ishurirwa kuko twebwe ibintu turirimba ni ibintu vy'imhemu cyane gose plus kwisi niko loi spirituelle imeze plus umuntu ko novuga aduga mu gusora iki Imana yamuhaye muri we hama ivyo navyo yuko abakobwa badukunda none boreka kudukunda nyene ahubwo batadukunze sinumva ingene vyagenze kandi abakobwa baradukunda ko fisa marika beshi gose buba icyavuze kandi bari puissant force full of power of the Holy Ghost bwabo basha byoshe gusumba imisosi buntu mani tambirani As a Jew, happily put down never. I will shine forever. I am from Jew, glory forever, ever. Ibala full of liar. I be a wasn't higher. I become the fire that burns what I deny. Every day of man is beautiful. Kundondera neza kutambona kugumugerageza kumendesha tubazoka shetani we na shetania wawe mbeba abakozi banyu bari he mvinyuma shetani mvinyuma. Hello, shalom ndabaramukije nizera ko mwaraye neza kandi mwanaramutse neza bivanye naho umuntu wese aherereye nkuko mubibona ni Jean niho imbere kuri micro mu kiganiro Sunday Church abantu benshi baguma tubaza kubera iki mudariko murakora kubera iki mwagihevye oya vraiment bakunzi ntidushobora kubwiheba ni kiganiro c'ubwiza twako turabaronderera ibintu by'ubwiza nkuko mubibona na rero uyu munsi twatembereye eglise yitwa GGC. Muri GGC rero harimo abaririmbyi b'ubwiza rero uyu munsi dufise abasore b'ubwiza nkuko bavyita nkuko biyita dufise abasore b'ubwiza rero ntimutangwe kwanza banza mugire subscribe kuko ndazi muraza kuryoherwa n'ikiganiro kugira ngo rero muze muraba update ifoko mugira subscribe rero mu mwanya reka muze mu nkurikire dukore ikiganiro ndazi ko muza kuryoherwa muraryoherwa cyane guys muraryoherwa cyane. Yes, hello nko nababwiye turi kumwe n'abasore b'ubwiza abasore nyene murabibona ko ari abasore bakeye tukaba turi kumwe na GN bita ngo like father like son 205 big spirits wandi na turi kumwe na full life yes sir. Okay, tukaba turi kumwe kandi na Kelos Upendo okay Kelos Upendo bon beshi bavuga ngo Kilos bandi ngo Kelos bon mu bisanzwe izina ryawe ni ryawe ko riducanga uzababwira reke kunyononera izina kugira vyorohe azuze barahamagara Cubaba ariko mu bisanzwe ni Kelos Upendo Kelos Upendo yes. Ya nkuko mubibona ni abasore batatu turi kumwe bo muri GGC GGC Jenny nzira ko mumeze neza Jenny nzira ko mumeze neza cyane gose abagorotsi b'Imana misi yose bamabatota hayi ule mumeze neza ashangoye neza mu mwami vraiment nano musi rumwe rigera mera nabi na Cubaba nizere ko ari okay full life nashaka kubaza icambere kimwe no ofisi indirimbo nshasha yitwa ngo Sinkakera urumva Sinkakera indirimbo yawe eske ubona ko abantu bayakiriye nko kwavyifuza neza cyane ahubwo ibintu by'ibisiga bwenge ikirakigwa gose kandi n'ubu ndizera ko ibidasanzwe bishika kuba ego Benigiki wo warakoze catumye donc imenyekana cyane canke abantu bayakira neza cyane gusumba izindi zose nibaza ko atakintu nakoze cyo cyatari gihambaye mugabo biravana na grace iba iri ku gikorwa uba wakoze ego jencha nibaza kuri iyi ndirimbo ishushe cyane hari itandukaniro rya Sinkakera itandukaniro rya Sinkakera na n'izindi zose bon si nibaza ko ari itandukaniro rinini gusa ikintu cyose kiza ari gishasha kiza ikintu gishasha
cyama gifise mirimo yo kwinjira mu mitima y'abantu kiga kuko ijambo kandi ijambo tuvuze dusohoye indirimbo riba ari ijambo ritanzwe ku bantu benshi bazoryumva rero ijambo rigira ububasha rishitse hose yego bon reka murashobora guha microphone Kelos Q-Baba basha ngoma ndagibagira niyo nkiryumva niyo nkiryumva vraiment uranyihanganira cyane Q-Baba bon kweki udaherutse gusohora duheruka ku ndirimbo yawe indani oya mu nyuma yaho narakoze izindi ndirimbo yitwa ya sinzingira ntiwayibonye ngira ntiyagushikiriye sino nyuma yaho ntiyashikiriye wari indani kubera nkeka ari kubera yafashije irangyohera cyane kubera ko hari akantu k'akaruru bavuga ngo ako niba ugafata niba ufata ikorasi nanjye nshafata igitero no bon rero ngaca twibaza none nk'umuntu aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ukazumva ngo bifashika abantu ubushatse gutanga iki cyambere coco nokosora twebwe ntituri sinzi ko novuga ngo ntituri mu bintu byo gufasha abantu hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo angurumogi ambwira ngo avuga ngo bajya abantu bangurumogi nibo bamufashije kubera peut-être hariho utuntu bamuha tugaragara tujanye n'ivyo bo bakeneye tubwire mu gufasha abantu ntitubafashisha ibyo bibaza ko bakeneye twebwe tubafashisha ibyo twebwe tuzi ko bakeneye tumeze nk'umuvyeyi ahumba umuvyeyi umwana akiri mutoyi ntamuha ibijumbu nubwo yogitora akimwaka kubera arazi yo icyakeneye ntakeneye ikijumba akeneye ubuyi so mwebwe ibyo mukeneye si kuvuza induru cyangwa kutayivuza si question ya ton cyangwa style cyangwa ukuntu umuntu yoba ariko arabivuga ni question y'impembe n'inyuma y'ivyo bintu so jewe sindabaha ivyo mukeneye ivyo mufasha ngo bifashika abantu jewe ndabaha ivyo mbona byo bafasha naho muri conscience yabo babona umenga ntaco biriko birabafasha harya nyene hari ico byabafashije kujya nyene ndaziya nduru kuko byari birimo mpemu yera byari birimo umuriro bisubira ko induru nabirimwe mwe muyera irafasha umuntu ofite mpemu yera nyene rega induru nyene yaremwe mpemu yera ni instruction afura cyayitahura turi kuri instruction hari gihe mpemu yera wenda kubaza ikintu kimwe ntibibuka yuko hari igihe muri Bibiliya Imana yashobora kuzana ikabwira umukozi w'Imana kanaka ikintu mu bigaragara mu maso y'abantu wabona nka Yesu raba afasha nk'umuntu akamusiga ivyondo ku maso cyangwa akamusiga utwondo ku matwi sivyo umenga ibintu bizarre muga kubera biri spirituel bijya nyene biri mu buzima so bijya nduru nyene ijumenga ni nduru gusa ngo yumvirije wi expose kuko ayumvirize hari ibintu bisohoka kubera si nduru gusa harimo ibindi bari ijambo riherekeje ari memo herekeje iyo mpemu nayo bayita impemu y'ubwiza the spirit of glory ivuye hejuru bon murashobora kumpera mikro rero umuntu yitwa GN Big Spirit bon GN je nukuri nshaka kubanza kumenya GN yagiye he ari mu biki yes kibazo cyiza cyane rwose kuko nama nabivuze GNLF LS205 Big Spirit numugororotsi kwanza akaba umwana w'Imana sasa twebwe mu kuririmba abantu babi confusing ndetse indirimba ngo mukobwa mwiza ngo ufise amataye meza avyo ni ibintu biboneka jewe ntegeza kugira update sinoririmba amaso y'umuntu imyaka ijana Yesu kuko Imana ifise facette nyinshi cyane zitandukanye kandi kubera nzi yuko kuririmba kuri jewe ndigikoresho nigeza kugaruka kuri source kugira nirasire yuko ndi update cyangwa ndiko ndasubiramo gusa njo gituma ubajije ati nagiye kwiga ijambo ry'Imana taho kugira ninagaruka ngarutse wowe nyene umbonye cyangwa ukumva uvuga ati umuntu yasubiye ku kirimba kuko twe turi mu bwami bw'Imana sasa hari igihe bikenerwa yuko umukuru cyangwa umwami akoresha inama hanyuma abantu bose bamukorera muri ubwo bwami bakagenda kuvoma ubundi bwenge kuko ni wabazi nyene ubwo bwami yabutunganije sasa kugira ubandanye ukora neza
ifo kusubira ka returning back hariya ukiga ijambo neza kugira ugume uronka ihishurirwa kuko twebwe ibintu turirimba n'ibintu vy'imhemu cyane gose ni indirimbo ushobora kurimba kugira Cubaba yakubwiye akagira abantu bagakizwa abantu bagakira navyumva amashitani akava mu bantu bakamuguruka no kuvuga rero sinshaka kubikompara no kuboneka gusa genre nka show off Jane urumva ntiyasohoye indirimbo canke yayisohoye je ntayisohoye Imana irirasira yuko mu bwami bwayo hari uwundi muntu yavyuye aza kuramplace ujya mwanya nagiye kwiga kuko igikorwa cy'Imana kigera gipfakara rero novuga yuko aho nasubiriye kandi ku isoko kugira nirasire neza ko ndi umuhungu w'ubwiza kandi bwa bwiza butera nyine buja imbere kandi bukayangana cyane gose apana ko nguma ndi wa undi Jane nyine ujya basanzwe bamenyereye nibaza nakishwe ne ego guys Jane ntakiri wa undi cyane ubu ntera nje imbere cyane gose kandi nkayangana bo Jane kuva gihe uri muri GDC haraheze ndibaza amezi ashika kuri 5 cyangwa 6 ego kandi ndashima Imana cyane gose kubona yaramuje n'umuryango wanje nategereza kuba ndimo kuva kera ni ikintu nshimira Imana cyane gose bisigura ko ariyo mpamvu Jane yuzi ijambo cyane gose ni kuvuga ijambo Jane arasanzwe aryuzuye gusa ariko ntiryari bwatora umuco neza kuko ubwami bw'Imana bworganije neza cyane ku buryo urashobora kwihenda gato ugasanga urazi ibintu ari kubizi muri desordre nabitahura so kandi mu bwami bwacu n'ahantu ifoko wirimburako navyumva kuko Bibiliya ivuga neza umutima urihenda kurusha ibintu vyose nico gituma ijambo ry'Imana ryinjiye muri wewe ukareba permission rirasuzuma ibintu bitagenda neza utunyoma igakura igafixa ibintu kuko ijambo ry'Imana ririgisha rigahanura rigakosora urumva rikanarongora rero ko ginjira mu mutima niko rigenda rirafixa ibintu byose ugasanga nko bivuze ijambo nyine riruzuye irashaka kwa ryari ririye kuko iyo umuntu avutse ubwa kabiri ijambo riba muri we kuko niryo biba ryamuvyaye habasigaye ariko rero ko rikorayo kandi kaca rizana rero ivyamwa vyaryo okay GN abasanzwe babimenyere baratskuru mu producteur producer muri muhinyanyuzi muri Gmail this house uracariyo kubera ko aha muri GG Sound menga ni management sivyo none bon utuja muri management ya GG Sound kandi naho hari abantu wa managinga muri GG donc muri Gmail this house ivyo ndabitahura ndi muri GG Sound kuko GG Sound ni departement jejwe ivy'umuziki muri GGC azumva ni God is Glory Sound God is Glory Church cyangwa Center hama ndi muri GG Sound ni gisata kijejwe donc ivy'umuziki muri GGC Gmail this house nayo ni house navyumva ni house yiwanje kandi ariko si label Gmail this house si label ni house nuko nyene bivuze ni house nakuvuga kuko yari label ije kuba label ikiza kuba genre ibintu byo kurihishana ariko cyane house n'inzu kandi rero inzu yiwanje bivanye n'umuhamagara Imana yarampamagara no kwisi ndakoresha ibintu biri exact cyuma benshi wobaza ugene dukorana mu buryo bwo gufashanya canke gufasha kuko niyo muhamagara uje Imana bayambye kuko ico nizera nuko umuntu wese Imana irinze guha ibango canke ikintu foko wirasira ko ikintu Imana yivuze kuri kurafasha abandi bantu no kuvuga nimba ufise boutique ifoko kwirasira yuko ukuramo ikiro cifu ukakiwa umuntu atishoboye avyumva kuko nawe Imana bayaguhezaga hari undi umuntu aba yarashizemo ukuboko kugira ushikaho hano nanje rero nibwo buryo ndabikoramwo muri Gmail this house nkaraba abantu nyene bafise bashaka bafise ingabirano uko ni benshi bien sûr abo mwe yarandongoye ko hanyuma nkabafasha uko nshoboye Cubaba kwereki muri Mr. Kwasori ndirimbo okay ndirimbo ndiko ndazisora ariko nkuko GN yabivuze iyo uduze gukura iyo uri kurakura ilifo kucihindura n'impuzu wambara sivyo nk'ubu wewe ukiri umwana ntiwambara izonye jena nanje ko ndiko ndakura ilifo ko nirashira yuko ndiko ndambara ndiko ndazana indirimbo zikwiranye n'ahantu ngeze rero ndirimbo zikwiranye n'ahantu ngeze bishobora kuntwara umwanya kugira nkwege mvome nyene ibihwanye n'ikivomesho natwaye ibihwanye naho ngeze full life bega twitege iki inyuma ya Sinkakera bon ni da si kenshi sinkunda kuvuga ama project ndiko ndakora ubwa ndakunda ibikorwa biganire ori yaje kuvuga ibintu byinshi gusa
nama mbwira abantu nuko amatwicaye twiteze ibintu birahari kuko mwe muyerashika kudubiza ingabire z'ubwiza muri twebwe je ndizeye cyane yuko uyu mwaka ukurikira hari ibintu by'ubwiza budasanzwe hago bagome bari ready. Hariyo question nange ndababaze y'urusaku sivyo turabiteguriye antuka bavuga yuko mwese muri aba rapper sivyo kandi bo mwiyicece nyene yego bavuga yuko ngaha mwicece abakobwa babakunda cyane urumva kandi babashuhira gusanga harabona utuntu tw'utubifu nivyo cyane ibyo bintu bavyumvise kwa yabo ndavyumva abantu mubizi mwebwe jeje nta ndigije ndavyumvise katubwire bavuga nyene kandi bakavuga yuko mugara hajya abantu baririmba indirimbo zo guhimbaza bari baragara kugara abantu barakunze kwitiranya ibintu bona Yesu ariko aragenda igihe wa mu mama yaramaze imyaka ari mu butinyanka gwajya ngwara Yesu kubera plus ku isi niko loi spirituelle imeze plus umuntu ko novuga aduga mu gusora iki Imana yamuhaye muri we plus abantu ico kintu nyene babasha kukijya kuko ni Imana yagikoreye kuko abantu bakunda inanasi umuhwike ugasanga barashaka kuguhanira bagiye kwisosi so ni kujya nyene burya buryoye bwanyu bwiye gituma abantu ibatrat sasa twebwe kwa attracting abantu n'ibintu bisanzwe kuko sinatwe tubigira si ibintu fyonda kabuto ariko nukuvuga yuko Yesu yaraje asanga hariho abantu benshi bamuzunguruza kandi bariko baramukorako ariko Yesu ntiyari yavuze ngo nimuze mu nkoreko ya ubushobozi afise n'ikirera degage nico gituma abantu bamwegera rero natwe si kuvuga Yesu kujya mugore ari yamubuze ko yari ko aragara oya ni juste gusa urashaka kuza nkuko ukasanga full life canke Cubaba canke Noraske yibere yagiye ko araganira n'abantu amabasha kumuramutsa nyene kumvo nyene zitandukanye ugasanga nyene habaye nyene aga contract ukacu bifata nko kugara ko abantu ndazi niko bibiri rivuga abantu barabe biboneka Imana ikara umutima amaro bo bakaca bavuga mu mutwe ati tujya batipe ko tubabona bivanye nyene n'ingene mu mutwe tuba twiyubatse muri baba batwubatse muri bo hanyuma bati ngoje batipe baragara sino ako kantu nako gukorija si question yo kugara uko umuntu umenya ko agara wamwegereye mukaganira umubonera kwa gukure urashaka kwibicapo byinshi ariko vraiment mu vy'ukuri twebwe abasore b'ubwiza ngaha nta numwagara kubera uhereye no ku murongozi wacu kiongozi wa Gigi Sound ukaja kuri pastor mukuru na pastor turongoye ngaha kuri Gigi Bujumbura iyo mbuto ntahiri cyo gituma nagira umuntu umwe yitega ivyo kugara ivyo navyo yuko abakobwa dukunda none boreka kudukunda nyene ahubwo batadukunze sinumva ingene byagenze kandi abakobwa baradukunda n'abapapa baradukunda n'abahungu birashoboka yuko nka wowe umaze imisi w'igijambo sivyo birashoboka yuko nkamwebwe muri abasore b'ubwiza nyene birashoboka yuko mwe muyera kujya kuntu usanga abakobwa babakunda birashoboka ko ari mwe muyera atuma abantu bakunda umuntu urumva sinzi ko naho ko mwe muyera ashobora gutuma abantu bakunda umuntu abakobwa bakagushurira nka we GN birashoboka reka rero tuje isi irubatse ni kujya nakubwiye ndakubajije ikibazo ati abantu kubera iki bakunda umwembe tufate nk'ubu hari abantu bakunda umwembe cyangwa inanasi nk'ubu dufate turi ngaha kwa turi mu bwami nkaho wasanga agenda inanasi full life ni karoti rumva ubwishaza zose birasa abafana babikunda kandi babishuhire bageze kuri acid ucubaza ati ni giki gituma bankunda bakamukunda na life na full life na Cubaba nikijya nyine ufite ubwiye muri question donc yisi imwe mu nikujya nakubwiye umuntu yo kwisi ariko aragaragaza icyo Imana yamutumye ndabisubiyemo ariko aragaragaza icyo Imana yamutumye nukuvuga cha yidemarse naho muri loi spirituelle na loi physique nta bundi buryo abantu batamukunda nta kindi niko bimeze kandi ni nkuko uko ico kintu agenda aragiheba urabitahura nuko nyene bigenda warukundo rugenda ruragabanuka kuko Imana iremye umuntu ni marque de pose kujya ubona Coca-Cola ntavyo uko iryoha cyane ko abantu benshi usanga bayinywa donc ni marque de pose iri ahantu kanaka itegeza kuryohera abantu kuko abantu nk'ubu batankunda ntibashuhira uko babivuze n'ibintu mani ko ndabashikiriza numva ko bibagora gutahura donc uko rero
donc umusore w'ibyiza abashikiriza message z'ubwiza barashirizaho kumukunda gusa niko abantu bacabipansisha gusa ngo kubakobwa no cyera abahungu bashaka kumakado nkuko ari abapapa bashaka kumakado n'abamama avyumva kandi ariko kubera urukundo bariko hari urukundo rw'abafrere n'abasera hari n'urukundo rw'umuhungu n'umukobwa avyumva ivyo ariko kubakobwa ni ibintu namanavuze n'imisanzwe umuntu iyo yidemarse benshi bacabishira abastar nico tumagira ngo abastar mwe ngo abakobwa barabakunda ni loi ihari sikwera ari umustar genre ibyo kuririmba nawe uba wiruka ukaba mu basketer nico ni loi uko widemarka ni kuja kwisonga kandi bega tora tuvuga gute umusozi igisagara cubase ku musozi ku muhinga w'umusozi abantu baba bariko barakibona kandi uko nigishaka guhishwa uko baba bariko barakibona nyene muri terme nitije kwifuza cyangwa gushima kwa pressure bitegerezwa. Okay GN urashobora kutubwira mbega watubwiye yuko ubu GN impamvu atakarasohora indirimbo ari kubera ko ari kariga ijambo kugira ngo asohore indirimbo ize ari indirimbo y'ubwiza sivyo rero nca nibaza ikibazo eske GN wo muri sinkiri wa wundi urukundo sivyo bene yitwa urukundo nyene urukundo rugira neza okay nijya hetandukanira bisigura ko zirya atari iz'ubwiza izo turindiriye ubu ari izo ziba ari iz'ubwiza nkuko yavuze Kelos ofete inzira y'umugororotsi ni umuco wagatondotondo ugenda urarasa gushika urana umuco wa 6h na midi sico kimwe urayibona ni kujya ofete inzira rero z'umugororotsi ni kujya giye no muri sinkiri wa wundi yarafise umuco yarariko wo kurugeza ukanaka ariko kuba twe donfete dutera tujimbere kandi tukayangana ujya muco kijya gihe n'ubu nibishaka gusa kuko umuco nusubira inyuma utera uji imbere nico gituma muri sinkiri wa wundi haba ariho level ya understanding y'ijambo ry'Imana no kugizera mfise bitahura kandi ubu ndiko ndiga ariko na cyane kijya gihe nariko ndiga ariko sinari mfise novuga umurongo umwe ubu rero mfise umwigisha umwe acangira no mu papa w'impemo umwe n'umuryango w'impemo umwe aco gituma ubwo bwiza bufatanye n'umusore w'ubwiza nibango ry'ubwiza no mu marayika bikorerako urumva nta kuru na kumwe donc ivyo bintu bishobora kuza bisa kubwawe rero Kelos nigiki wabwira David Victorious kuko David ngaroviriza indirimbo z'isi nigiki wamubwira oya ico namubwira namahoro menshi nyene urumva reka ndakwereka ikintu kimwe ubu bwami turimo ni ubwami bwo gutera uja imbere donc jewe ahantu ndi ni imbere sinzi ko hari ariho imbere yaha jewe ndi hose ni imbere afite imbere hararutana aha kuri escalier turiko ni imbere yahajya muga ni iyi nayo ni imbere yiyi ni nayo ni imbere yiyi rero ahari jewe sinzi ko ari imbere cyangwa ari imbere ho hise ndazi sinzi ahantu ho bari mukurangiza reka tubasabe batugirira aga freestyle twagiye Kelos okay I say 1 2 3 byaraheze ibya kera byose ntaco bikivuze narose byose muri we nta kintu mbuze ubu inzira karengana yico Yesu yakoze ayiwe satani warihenze cyagihunyibutse ibyo kera nakoze ubu naratahuye ntakahise fise ubisefise byose nibisha niko handitse na ushatse wegere puf ndakurase nkoresha ijambo nico kigwanisha fise ntaco wogira ko fise amarika benshi gose buba icyavuze kandi bari puissant force full of power of the Holy Ghost bwabubasha byoshe gusumba imisosi buntumani tambirani tangrani tandrana bele to the Jew kwenye level za Jew hapa nipo nilipo down never I will shine forever I am from Jew glory forever ever imala full of fire I be always ni higher I become the fire that burns what I deny every day of man is beautiful just like never before was working that I will never forget my papa God say so yeah yo
Yeah, mbeko ndondera uzi neza kutambona kugumugerageza kumendesha utubazoka shetani we na shetaniya wawe mbeba abakozi banyu bari he mva inyuma shetani mva inyuma bwira babakozi bawe bamva inyuma. I'm a son of God, don't play with me. I'm a big spirit, don't play with me. Reka guhumba, don't play with me. Utarakira Yesu Kristo weze mwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe niko kajambo kanyuma kandi nyamukuru. Yes. Utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntaco wanze kuko Kristo niwe buzima. Kwizera ukaturisha akanwa kawe biguha kuvuka ubwa kabiri ukaba icyareme gishasha. Wizeresha umutima ukakira ukugororoka ukaturisha akanwa kawe ukaronka agakiza. Mwarahizagiwe.